Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda ninahazwa mukama. Muri rya minsi Yesu aramanuka i Kafarnaumi, igisagara cy'Ubugarire, agira ko arahigishiriza ku munsi w'isabato. Abantu rero batangazwa butangare n'ivyo yigisha, kuko yabigisha nk'umuntu ari n'ubukuru. Hagasangwa mu isinagoga hari umuntu yiziziwe n'umutima w'ishetani ihumanye. Nyashetani irahogora cyane iti, mbe dupfikiga Yesu w'i Nazareti, ubwo wazanywe no kutumara? Erega ndakuzi uri umweranda w'Imana. Yesu arayikankamira ati, numa kandi va muri uyo muntu. Nyashetani ikimutura hasi hagati mu bantu, imuvamwo atakimugize. Bose rero bahinda agashitsi, bituma mbere bavugana bati, ha, ijambo riraho, arabwiriza n'ubukuru n'ububasha, imitima ihumanye igaca isohoka. Kandi inkuru yiwe ikwira muri nyantara yose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turacari mu ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Paulo yandikiye abakorenti, aho abandanya atuyagira ibijanye na mutima w'Imana, ingene mutima w'Imana akora ibitangaza mu mutima wacu. Uyu munsi twumvise ingene atubwira ko ariwe mutima amenya amabanga ari mu Mana, kandi ari nawe azi amabanga ari mu muntu. Niwe rero ashobora kunywanisha umutima w'Imana n'umuntu. Tugire Kristo. Niwe yakoze icyo gitangaza cyo gushikana Yesu Kristo, akabira k'Imana akanywanisha n'ak'umuntu mu mbanya ya Bikira Mariya. Niwe akora ca gikorwa cyo kumanukana kandi n'ubu Yesu Kristo akaza muri Eucharistia, Imana ikamanuka igasubira ikaba umuntu hagati yacu mu bubasha bwa mutima nganda. Barazi yuko n'igihe twikosekrasiyo duhama ibimenyetso bigire bihinduke, icara umukate gacika umubiri wa Kristo, icara umuvinyu gahinduka amaraso ya Kristo, tubanza guhamagara mutima mweranda kuri ivyo kugira ngo bihinduke. Niwe bubasha burangura ibitangaza vy'Imana, Imana igashiki wacu aho ubushobozi bw'umuntu butashobora kwihimana. Niwe Musa atuma ibintu bihinduka bikaba vyiza bivuye mu bubasha bw'Imana, bikanarengera aho ububasha bw'umuntu bwari kugarukira. Uburyo bwose bwo gusenga bwo mu basokuru, les religions traditionnelles, canke n'ubundi bwose womenga n'umuntu yihata akarondera kumanukana Imana mu buzima bwiwe, ariko ntavyo ashobora, ntavyo yoshobora. Ni Imana mu ngingo yayo imanuka mu buzima bw'umuntu biciye mu gikorwa ca mutima w'Imana, kuko n'umuntu haragira igihe asigwa n'ingene ameze mu mutima wiwe. Ni hamwe Paulo bivuga ati, mbere bigashika nkipfuza iciza ariko nkasanga ikibi cantanze imbere, akisiga. Birashika umuntu wenyene akisiga, canke umuntu ari hafi yawe akagusiga. Nikimenyamenya cuko umuntu arimo igitangaza gisiga ubwenge bwiwe wenyene, ahakeneye ubundi bubasha butaza kumusigura nka bijya byo mu ishure, ahubwo bumutwara bukamuterura bukamuhindura akisanga ameze ukundi, akisanga ameze ukundi. Nageze ko ndababwira wa muntu, uwo muntu je aranyigisha ibintu byinshi, kuko ndamuzirikana ko ibintu byinshi. Wa mugabo nababwira yarira amosoza agatemba aja hanze, ntatemba aja mu nda. Habwiye ati, ivyo bintu vyose abantu bose b'incabwenge barampanuye, kandi nkumva ko mu bwenge ari ivyo nyene, ariko ngeze aho hanze bikana kuwa amazi ingene vyinjira bigakora muri jewe bikanka.
ariko umunsi urizina ndamutwara imbere ya Yezu mu Karistiya ndabwira Yezu nti Yezu twese twananiwe hasigaye ahiwawe. Hari abantu bitwa abanahimana uyu munsi yitwa mwita nahimana. Uwo munsi utagira uti hari ubuhinga nashizemo ivyo nagiye gusigura mu bwenge nize muri teologiya muri filosofiya muri psychologie byose akumva biraroka naje nkumva ko biroka. Mugabo umunsi urizina mutima w'Imana asuye kumanuka muri we akumva ibintu bitumuka bimuvamwo akumva arasubiye kuba we. Icari kimufise kububasha kirati nguvu muri we atangura gutonda mu misa batarabona jayo yicara imbere kagira batujya muntu harahabundi yundi muntu yaje kurondera nga. Mugabo yariko arahinduka yaraje guhindurwa no guhura na Yezu biciye mu basha bwa mutima yakoreye umutima wiwe ikintu abantu twese dashobora gukora. Ivyo dukora ari bibiherekeza ikiriko kiraba mu mutima wiwe. Mashaka guca yibaza ikibazo ati none umuntu nta ruhara na rumwe afise. Ugasanga umuntu yaragize amahekute arahera mu baro nouveau araja ku muvike araja kwa kire arava aragenda no kwa patirimando bose bashaka kuja hari ndondera patirimando wewe uri umupatiri mpakuriya kwa patirimando bigahera ati shaka musenyeri rero ubwo ntawe shika no kwa papa ukazunguruka ugaca mu bapsi ukaja mu basosyo ukaja mu baki ukazunguruka bakaraba amadimension yose bikanga. Mukaba umunsi mutima yaje ni fye akaja bagatonya kakagukora ko zombe ibintu byose birahindukiye muri wewe. Je ntavyo murabona biraryoshe gutangarira kabona umuntu bari baragize ikibaranuye barasubira yaranyoye urumogi ubwiso buri mu guturumbuka hamwe yo kwasamura cyane wozo muri gisho rivayo. Umunsi urizina mutima kaza ugasanga asigaye ari umuntu w'intore mu gukunda abandi mu kwitanga mu kugirira neza abandi mu gufasha abandi mu kuva mu rumogi ukavuga uti vraiment yataba mutima w'Imana ntivyari gukunda. Hari kibazo kigaruka ari mwemeje kuvuga mbe none umuntu nta ruhara bifisemo arabigiramo uruhara ashobora ko adafise uruhara rwo gutunganya byose ngo bice bikunda. Mugabo hariho uruhara rukomeye. Hari abantu bama batuzanira abantu ngo sengera umuntu aragwaye amashetani biragoye cyane kenshi tubona ya mashetani yiyarura turiko turasenga bavuga uti mwaramutse Mariya gacivuga iti najewe ni mundamutse kubera ikije mutandamutse tumenyereye ajya mugarana yandi atavuga hari yandi atavuga kandi niyo mabi gose agiye yarura aroroshe kucugira uti ahandazi cyo turiko turagwana naco. Hari yandi yinyegeje muri twatuntu tw'amacakubiri ukurya uguhonyanga ukugira iki ajya niyo mabi gose. Hari yandi twirukana hariya mwe bari muzi yuko mwisakamo ry'ikigongwe harimwo kwirukana amashitani ububasha bubi. Abantu mutaronka isakamo ry'ikigongwe muguma mwibika mu bubasha bubi gushika murinde mu mweguka. Kandi uko wakira Yezu Kristo utitunganya ni kugumu yahamagara guma gukoreramo ugatanga rubonye umuntu avuye gusangira nga ugasanga imigamba ari mwaho hanze ukagira uti iki ni gitangaro cya shetani bishoboka. Kandi shetani arakora ibitangaro bene ivyo. Wewe none uvuga kwakira gute Yezu mukagumanira inzigo mugenzi wawe ukagumanira ishari rimwe riguma rirya estoma kubera iki wavuye kwakira Yezu. Wakiriye Yezu cyangwa wakiriye ikindi kintu kubera yuko mwakira mu mutima utigaya. Hari mwakantu kiwawe ico twita coopération à la grâce de Dieu. Hano banda ati pati ingo dusengera umuntu wacu uyu muntu aracyubwenge yego umwana mutonye none arabishaka ngo yurumva ngo nitwe tubishaka oya banza mukore musenge mu mufashe abanza bishake umutima wiwe aho cangenda ngira nti nakanya gato bica bifata ariko atarabishaka umuntu akazobaruhisha mugasanga hari igihe ko kikiri hariya apfundikiye ku gitenge ciwe ati bamubwiye bati icuka gita abana bawe bose bakuvuye ngo barahona ati ndagite
ndagitende mukazosenga kuko hari hana ataradonoka mugabo akirekuye gato byose bigahindukira. None nk'uwari wadutebereje iki mugabo kabona uti ni ntambara n'abari kwaragwana kandi twese tutegerezwa kumufasha. Aho nari kugira ngo mwumve ububasha bwa mutima nubwo ro twumvise muri no nkuru nziza bwakorera muri Yezu bukabatangaza abari ko baramubona bakabona bati uyu muntu ntasanzwe, bigaca bituma n'inyigisho abaha ibyo basigurira ibyo abigisha bumva umenga birimwa kandi kanovera. Sinkabijya by'abigisha babo bavuga ibintu basubiramwo ivyo bize mu mashure yabo les écoles. Kuri Yezu niko avuga ivyo vya les écoles mugabo birimwe yindi onction, birimwe ubundi buzima, birimwe ubundi bubasha ku buryo abivuga bigashikira imitima y'abantu bakumva bavyumvisemwo ukuri ku buzima bwabo bakamukurikira. Natwe no gusaba kugira ngo mutima tubemwo mugabo kugira ngo atubemwo nuko twama muri ico gikorwa cyo kwicyorora, hanyuma kandi cyo kuza turasoma ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana akatubamwo kugira ngo tugire Kristo. Sinzi ko murumva ivyahengene biza n'amasuggestion ni ibintu by'ivyumviro vy'isuka. Muvise Paulo agati ngo twe dufise ivyumviro vy'Imana, ivyumviro vy'umukama. Ivyumviro vy'umukama ntibizokuzamwo udasoma ahari ivyiyumviro vyiwe. Ugasanga turashima gusomana, bamwe mbere bagasomana bagahakwa no guherayo, tugasoma ibinyamakuru, tugasoma ibiki, tugasoma mugabo ugasanga nta mwanya ufata ukwiye wo gusoma amajambo y'Imana avec sympathie du cœur et d'esprit. Nk'uyakira kuko hari abayasoma bayagiramwo recherche nk'umu universitaire ntaba ariko yasoma kumwe n'umuntu yaronderamwo ijambo ngendegwa ko ry'ubuzima bwiwe. Ujya dusoma ibintu kwinshi gutyo amajambo mutima azokoreramwo ukabura yibikamwo akaza aravyara uguhengekera ubwenge n'umuzirikanyi wawe kucimana ishaka. Mutima je araheza koroherwa agakora igikorwa ciwe mu buryo bubangutse ku buryo bw'uko n'igihinyosha mbi yita mu bwenge ikavyura ico twita les suggestions, haca vyura irindi jambo riza likakwibutsa riti ibisivyo. Canke mbere na shetani igashobora no gukoresha amajambo y'Imana ikakuzana n'abantu bakoresha amajambo yayo y'Imana mu buryo shetani ishaka. Tugire Kristo. Kumenga birabatangaje. Rero mwibuka Yezu ariko araganira na shetani. Shetani yaze kamubwira iti ngo handitswe ngo igakoresha amajambo y'Imana. Muga mutima ari muri Yezu agaca abona ati ariko arikoresha ukutariko. Ariko arikoresha ngo aguhuvye kuko ijambo ry'Imana umuntu ashaka kurikoresha kubw'izindi nyungu kandi akaguhuvya wowe kabona umenga yazanye amajambo y'Imana. Ati mutima mwumvise ingene Paulo avuga ati ngo ni watuma ngo aranasuzuma n'ivy'Imana akagutuma usuzuma ivy'Imana ukumva uti wabihinyitse wabikoresheje mu ntumbero atari ivy'umutima wavuze ayo majambo y'Imana. Umusore kugira ngo ahende umukobwa ngo erega Imana ivuga ngo nidukundane, neza yavuze ngo nidukundane. Mutima gaca mubwira ati ongera ko kakandi nkuko nabakunze. Ako gashizemwo ibintu bica bipfa muri we. Kumenya nawe gukopeha kwinjira mu kunganira igikorwa ca mutima mu kwitegura wewe nyene ukabisi nziza ashobora guca teragiramwo rero igikorwa ciwe icamwa c'ubwami bw'Imana kikakubonekamwo. Dusaba Mukama kugira ngo mu kuza kumwakira adukaburira umutima wo gukorana na mutima wiwe, tukamutegurira inzira muri twebwe, tukamunyotegwa, tukamuhamagara, tukamutakambira ngo akontorore ibitubamwo muri twebwe, ivyiyumviro na vya bindi vyose tutamenya. Tugire Kristo. Hari ibintu
n'aba bahinga mu vy'ivyigwa byo buhinga basanze biri mu muntu, ivyo bita le jeu des hormones, ingene inkabura mubiri zawe zigukoramwo ugasanga ziragukoresheje bikagusiga. Mutima aramenya ingene ivyo vyose abikontorora kuko umubiri wawe wawugize ingoro yiwe. Ese yo kwama tugenza kugira ngo Kristo ahoranire n'ahazwa agiwe muri twebwe. Amen.